Mushare mu bakundwa b'Imana ndabaramukije amaro y'Imana. Amazina yanje ni Aristide Ndikumasabo, nkaba nifuje gusangira namwe ivyerekeranye no gusenga. Turashaka gusoma muri Matayo ngabane ca gatandatu umurongo w'indwi gushika ku murongo w'umunani havuga hati: kandi nimwasenga ntimukabomboranya amanwa nk'uko abanyamahanga bagira, biyumvira yuko bazokumvirwa ku bw'amajambo yabo menshi, ntimuze muse nabo, kuko so azi ivyo mukenye mutaramusaba. Imana ishimwe cane. Bakundwa b'Imana, ni kenshi cane abantu bakunda kuvuga bati reka dufate umwanya ungana uku wo gusenga, reka dufate iminsi ingana uku yo gusenga, dufate igihe kanaka co gusenga kugira ngo dushobore kumvirwa n'Imana, Imana ishobore kumva amasengesho yacu. Ariko ikintu nobabwira nuko Imana ntiyumva amajambo, Imana yumva impamvu yabateye kuvuga. Kuko Imana nitumenyera kuvyo tuvuga, Imana itumenyera kuvyo twiyumvira, ko ivyo twiyumvira nivyo bidutera kuvuga. Rero bakundwa b'Imana, ntukamere nk'abanyamahanga ngo muvuge ibintu kugira ngo Imana ishobore gukora, kuko Imana ntikora kubera muyibwiye, Imana ikora kubera yibwira ubwayo bivanye n'umugambi bafitiye. Rero natwe bakundwa b'Imana, Imana iratuzi, Imana iratwitayeho, nitukayitegeke, nitukayibwire ngo ikore ibintu nkaho itifuza kubikora canke itatwitayeho. Nkuko ari bavuga bati: Mana ndategetse mu izina rya Yesu iki kintu kibe, ndakwinginze Mana ukore kino kintu. Imana ntituyinginga, Imana ntituyitegeka, Imana ico ikora irakizi kandi ikora ibirenze ivyo twiyumvira n'ivyo dusaba, kuko yoyo itumenyera kuvyo twiyumvira, ikamera nk'umuvyeyi ategurira akazoza umwana wiwe, agakora ibirenze ivyo umwana musaba. Rero natwe bakundwa b'Imana, Imana irazi ivyo dukenye n'ivyo twiyumvira, Imana irazi ivyo dukeneye muri buno buzima, ko niyo yaduhaye kubaho, kandi irazi n'ivyo twifuza muri ubwo buzima nyene yaduhaye. Reba bakundwa b'Imana, menye neza yuko Imana itari kure yanyu, Imana iri hafi yanyu, Imana irabakunda, Imana irabashigikira, kandi Imana ibaha ibirenze ivyo muyisaba n'ivyo ibakorera. Kenshi ntimuba mwabisabye, ahubwo niyibona ikibereye, simwe muyereka ikibereye gukorwa. Imana ishimwe cane. Turashaka gusoma mu Baroma kigabane 18 umurongo wa 26 gushika ku murongo wa 27 havuga hati: niko namwe mu Imana dufasha mu ntege nke zacu, ko tazi uko dukwiye gusenga, ariko mwe mubwiye waradusengera ani imintu itovugwa, ariko isese imitima irazi ivyo mwe muyumvira, kuko Imana igomba ariko mwemu asengera abera. Imana ishimwe cane. Bakundwa b'Imana, dufise mwe mu Imana muri twebwe, dufise ubuzima bw'Imana muri twebwe, dufise kamere k'Imana muri twebwe. Tuvuze ko dufise mwe mu Imana, twumve ubuzima, twumve ukubaho. Natwe rero dufise ukubaho kw'Imana muri twebwe, kuko ubuzima bwacu ni ubuzima bw'Imana. Rero Imana iramenya ivyo ikwiye gukora mu buzima bwacu nkaho ariyo ibufise nyene, kuko ubuzima dufise n'ubwayo. Iramenya ico dukeneye, ikamenya nico dukwiye kubamwo. Rero bakundwa b'Imana, ntimubeho nk'abantu bahungira ku Mana, nk'abantu binginga Imana kugira ngo ikore ivyo itariko irakora, kuko Imana ikora ibirenze ivyo mwifuza ko yokora, kandi Imana ishoboye ivyo mwifuza ko yoshobora kubakorera mu buzima bwanyu. Ntimukabeho mwereka Imana yuko ibintu bigenda nabi, ibintu bitariko biragenda, ahubwo mushima Imana ku mpamvu yabateye no kubaho, kuko ivyo twiganyira muri no buzima naho bihure n'ivyo Imana yaduhaye muri no buzima. Nivyo ntawigira yikwiza muri no buzima, nkuko benshi bakunda kuvuga bati ivyo bamwe baririra n'ivyo abandi barirana. Mu yandi majambo, wewe ntushobora kubaho nk'uko uvyifuza mu gihe Imana itaragutahuza yuko ukwiye kubaho nk'uko yifuza, kuko uzokwamukenera vyinshi, muga Imana izoguha ibirengeye ivyo ukenera mu gihe uri muri yo, mu gihe utahura ivyo imaze kuguha, kugira ngo ntushire umutima kuvyo utararonka, ahubwo ushire umutima kuvyo Imana yaguhaye. Kuko n'ivyo utararonka ntibisigura ko utazobironka canke Imana itarabiguha, ahubwo niki gihe co kugushikira gitarashika. Nkuko atawuvuka ngo yuzure ingobyi canke atawuvuka ngo ashika atambuka, natwe rero hari intambuko y'ubuzima bwacu tarashikako, biciye mu gihe bidaciye mu Imana itarakora, ahubwo biciye mu gihe Imana yateguye kuva kera. Rero bakundwa b'Imana, Imana ituzi tutaravuka, yatumenye tutaraba urusoro mu nda ya ba mama, kugira ngo tumenye yuko ituzi cane gusumba ivyo tuba dukeneye cane. Imana ishimwe cane. Rero bakundwa b'Imana, ntimubeho mwumva yuko Imana iri kure yanyu, Imana mukwiye kuyereka ivyo ikwiye guhindura, Imana mukwiye kuyereka ivyo ikwiye gushiraho, Imana mukwiye kuyereka ivyo ikwiye kubaremera. Mwumve yuko Imana ivyo yabahaye, ivyo yabaremeye ari vyo bikomeye cane gusumba
vyo mwamibaza yuko mutariko murabona canke mutariko murabamwo, mushima Imana muri vyose, mukenguruka Imana muri vyose, niho bizobaha gutahura yuko vyose mwabihawe muri Kristo Yesu. Kuko itimanya ubugingo bwayo canke itemanya umwana wayo, ntiyoreka kuduha vyose muri we. Rero natwe utahure yuko yaduhaye gusangira kamere nayo, yaduhaye kubaho ubuzima bwayo, niyo tubura kuduha ico dukenera muri ubwo buzima. Rero bakundwa b'Imana, mubeho mutiganyira, mubeho mukunda Imana, nimushira imbere ivyo mwifuza, imitwariko ya buno buzima, nitume mwumva yuko Imana itabitwararitse, ahubwo mwami mwitwararika kuba mu bumwe n'Imana, mwami mwitwararika gutahura ubuzima mufise bw'Imana muri mwebwe gusumba ikindi kintu cose. Kuko Imana yabahaye umubiri, nizobura kubaha ivyo mwambika imibiri yanyu. Imana yabahaye guhumeka, nizobura kubaha ivyo mushira mu nda zanyu. Imana yabahaye kugendagenda, nizobura kubaha kugenda mu mahanga canke kugenda aho mwifuza kugenda. Kuko Imana niyo yaremye isi, niyo yaremye ivyo tubona vyose, kugira ngo twame dushira umutima ku Mana gusumba ivyo tubona canke ivyo twifuza kubona. Rero bakundwa b'Imana, mubandanye mubaho mushikamye mu Mana. Turanezerwa cyane n'ukuntu mutwandikira, ukuntu mudushimira cyane muvuga muti ijambo ry'Imana rikora hindura byinshi mu buzima bwacu. Imana ibahezagire cyane, kandi natwe turashima Imana ku bwanyu, kuko nico duharanira nukugira ngo habe impinduka mu buzima bwanyu biciye mu ijambo ry'Imana. Ku bantu batora badukurikirana, murashaka kudukurikirana ku mbuga zacu zitandukanye za Spirit Voice, God Voice, murashaka kudukurikirana ku mbuga zitandukanye za Holy Mountain TV. Imana ibahezagire cyane, kubana namwe vyatubereye umugisha, mwakoze cyane.